Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ko ariko aravugwa mu gisata c'umutekano. Imbere yuko tubageza ko ibihejeje kubera mu biro bikuru vya gisirikare ndetse n'itangazo ryasohowe n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi Gen.Prime NIYONGABO, reka tubabwire ko Red Tabara bamaze kumenya ko hari bamwe mu bakorera iperereza ry'igihugu c'u Burundi bamaze kurungikwa muri uwo murwi w'abagwanyi. Nubwo benshi batari bamenyekana, hamaze kuvumburwamwo babiri, bamwe uwa mbere akaba yamaze no kwicwa. Ibi tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye kandi nk'uko biboneka mu rwandiko rwatewe ko umukono na Gen.Prime NIYONGABO, umukuru w'igisirikare c'u Burundi. Mu mwambaro wa nyuma hoba wamaze gushikirizwa umusirikare hatarenze igenekerezo ya 31 Kigarama mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023. Iri hindura ry'imyambaro y'igisirikare ivuye ku vyatangajwe mu misi iheze, aho bavuga ko abagizi ba nabi batiye mu gatumba bakica batari bake, bivugwa ko bo bari baje bambaye umwambaro usa n'uw'igisirikare c'u Burundi. Naho kandi nk'uko bivugwa n'umurwi Red Tabara, bavuga yuko iki gitero cakozwe ngaho mu gatumba bo batigeze bica umunyagihugu n'umwe, ahubwo bo bakagiriza leta y'u Burundi ko ariyo yoba yararungitse bamwe mu bakorera mu nzego z'umutekano kugira ngo baje kwica abene gihugu, mu nyuma baze kubona ivyo bagiriza uwo mugwi w'abagwanyi. Ngo n'ubundi ibi n'ivyari vyateguwe n'ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye kugira ngo baronke neza ivyagirije bagiriza uwo umurwi witwaje ibigwanisho utavuga rumwe na leta y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Tubibutse ko iki gitero cabaye ku igenekerezo ya 22 ishira igenekerezo ya 23 Kigarama uyu mwaka. Aho rero niho leta y'u Burundi yo yavuze yuko hoba harishwe abantu benshi cane. Amasasu ico gihe yari mwenshi cane, harimwo inkoho ntonto n'ibikoho binini. Aho akaba ari Vugizo mu zone Gatumba muri komine Mutimbuzi wo mu ntara ya Bujumbura rurari. Ico gihe harahanahanywe audio zo ku mbuga ngurukana bumenyi zasaba abategetsi ko borungika rusehabaniha ambulance kugira ije kunguruza abakomeretse mu gitero cari gihejeje kuba iryo joro nyene. Mu itangazo Red Tabara yasohoye yemanze ico gitero. Red Tabara ikaba yaravuze ko abagwanyi bayo basanzwe mu Burundi bateye ku biro vy'igipolisi bicungera urubibe Ivugizo ngaho mu Gatumba. Red Tabara ikavuga yuko yishe abasirikare 9 n'umupolisi umwe. Ivuga kandi ko yafashe inkoho imwe mu bwoko bwa FM Kalashnikov, inkoho zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 be n'amasase menshi. Red Tabara ikaba kandi yaravuze ko izobandanya ivyo bitero mu gihe leta y'u Burundi yo itazobandanya ivyo kuyumviriza. Leta yo yemeje ko ico gitero cabaye. Leta ikavuga ko ico gitero cahitanye abantu 200 harimwo abana 12, abakenyezi 3 n'abagabo 5. Leta ikavuga ko hakomeretse abantu 9. Leta yemera ko hapfuye umupolisi umwe, mu gihe Red Tabara yo ibi itavyemera, ikavuga ko Red Tabara yo ivuga ko n'ubundi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabandanije ivyo kwica abene gihugu kugira ngo babone ivyo bagiriza uwo muharo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Tubibutse ko kandi Red Tabara yo iyemeza kure ivyo bitigiri vyatangajwe n'ubutegetsi, aho ngo hari abasirikare babararungitswe cane barimwo abakozi b'iperereza ry'u Burundi kugira ngo baje kwica abo bene gihugu. Ibitigiri vy'abiciwe muri ico gitero bize kwiyongera, mu nyuma leta ize kwereka isi yose ko Red Tabara yishe yihanukiriye abene igihugu. Ni mu gihe kandi nk'uko twabibabwiye hari abamaze gufatwa ko ari abakozi b'iperereza ry'igisirikare c'u Burundi bari mu murwi Red Tabara. Abo bakaba barishwe, hamaze gufatwamwo babiri.
Nako kandi Vice Ndayishimiye we avuga ko hoba hariho abarundi bari mu bagwanyi ba M23. Ibi navyo akaba ari bitangaje mu kiganiro yagiraniye n'abamenyeshamakuru hamwe n'abanyagihugu ku igenekerezo ya 29 Kigarama, aho Vice Ndayishimiye yemanze ko hariho abarundi baba bifadikanya n'umuhari M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Varisito Ndayishimiye akaba avuga ko iperereza ry'u Burundi ryamaze kumenya ko abo barundi bahurikiye mu muhari Tabara usanzwe urwanya leta y'u Burundi, ariko leta yo ikawita ko ari umuhari w'iterabwoba. Abajijwe ko leta y'u Burundi gushika ubu itaramenya ico Tabara basaba, Varisito Ndayishimiye we yishuye ko ataco boza gusaba leta kandi birirwa barica inzoya n'abakenyezi bibugenze. Yabajije ati boza bavuga ngo kugira ndeke kwica inzoya nimugire ibi. Ati asangwa bashaka gufata ubutegetsi ku nguvu bohangana n'igisirikare canke abapolisi. Akaba kandi Varisito Ndayishimiye naho yahavuye agabisha igihugu c'u Rwanda ngo kureka kubandanya gufashanya n'uwo muharire Tabara kuko ngo bizohava biteranya abenegihugu b'ibihugu vyombi. Twibutsa ko kandi umuhari waheruka gukora igitero cahitanye abantu 200 harimwo abakenyezi bibugenze n'abana bato nk'uko biri mu itangazo ryasohowe na leta, aho leta Tabara yo yihakana ivyo leta yasohoye muri iryo tangazo. Nako kandi nk'uko vyamye bishikirizwa na bamwe mu bakurikiranira hafi vya politike y'u Burundi, Varisito Ndayishimiye nawe yabajijwe ku bibazo biri mu mugambwe SNL, aho angabona ko indyane zose ziri mu mugambwe SNL zoja ku gatwe k'umukuru w'uyu mugambwe. Ibi navyo akaba yarabivuze mu gihe yariko arishura ku kibazo c'indyane zimaze umwaka urenga zibonekeza mu mugambwe SNL, aho yari yabajijwe nimba ico kibazo atocifatira mu minwe. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yishuye ko vyose vyoja ku gatwe k'umukuru w'uyu mugambwe SNL agatorwasa. Kubwiwe ngo umugabo niwe abazwa ivyo mu rugo rwiwe, ngo iyo rero uretse hakabamwo indyane vyose niwe biharurwa ko. Yagize ati umukuru w'umugambwe SNL nabo umugabo mu rugo, iyo urugo ururetse rukabamwo indyane vyose bija ku gatwe k'umugabo. Kubwa Ndayishimiye ngo agatorwasa yarakwiriye guhamagara abo badahuza bose bakaja hamwe kugira ngo batorere umuti ibibazo biri muri uyu mugambwe. Agira ati ico nomuhanura nuko yohabera umugabo ahamagare bose, ngo umugabo nyamugabo ararinda nareke gupfana indyane ku bari hanze y'umugambwe. Abaza ati none utemera demokarasi ndani wawe woja kuyironderera hanze? Kubijanye nuko ico kibazo togifata mu minwe, Varisito Ndayishimiye yishuye ati muramuha izi manuro ntanze, none ko nto umwaka ngo ndawutware ukundi nobifata mu minwe ni gute? Kubwa Ndayishimiye ngo birababaje kubona gushika ubu SNL ariho umugambi usigaye urimwo amacakubiri, ngo nkamwe vyoguma uku. Varisito Ndayishimiye avuga ko agatorwasa azoba ari mu nzira yo gufuta umugambwe SNL. Yagize ati umugambwe ushaka urawufuta nk'uko uba warawushinze, mbere ni nka kurya k'urugo kuko bibandanya bivugwa na Varisito Ndayishimiye. Agira ati iyo urugo rwanse ntihabura uwitura ubutungane bakarumutabara. Akavuga ko umukuru w'umugambwe SNL nawe ashatse yo kwitura ubutungane gatawo mubuza, ariko ko ico batozomwemera ari uguha ikibanza abanywanyi be kugira ngo barwane. Ni mu gihe vyamaze no gutangazwa ko havutse iyindi migambwe ibiri mishasha. Iyo migambwe ikaba yaremerewe gukora ku mugaragaro nga mu gihugu c'u Burundi nk'uko biri mu mategeko nshikiranganji abiri aheruka guterwa ku mukono n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Marite Niteretse. Iyo migambwe akaba uwa mbere ari FP Fraternité des Patriotes Neza ugiye kurongorwa na Professeur Francis Rohero. Uwa kabiri nawe akaba ari umugambwe Ande Inadohoka Alliance Nationale pour la Démocratie ukaba ugiye kurongorwa na Professeur Gaspard Kobako. Francis Rohero akaba yaramenyekanye cyane mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020 aho yari uwigenza yitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, mu gihe Gaspard Kobako akaba yari mu ndongo z'umugambwe CNDD-FDD Nyari Nyangoma, akaba kandi yarigeze no kuba umushikiranganji. Iyo migambwe mishasha ikaba igize iya 35 n'iya 36. Bamwe mu banyepolitike bakabona ko iyo ari intambwe ngo kuri leta y'u Burundi kubona gushika ubu igihe ikibanza demokarasi yubakiye ku migambwe myinshi.
abandi nabo bakabona ko igihugu ari gito cyane ku buryo kitari gikwiye kugira imigambwe ingana uku kose. Abo rero bakabona ko hari hakwiye itegeko rigabanya hagasigara nk'itatu canke ine ihanganye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni nako kandi ano makuru yacu tuyabandaniza ku vyatangajwe na buramatari w'intara ya Kayanza, aho yahamagaririye abivye gusubiza ivyo bivye. Ivyo bikaba biri mu ijambo yashikirijeho yifatikanya nabo mu ishengero rya Pentecote ku Kirema mu gisagara ca Kayanza ku munsi w'ejo uheze, aho Remicisha yasavye abanyakayanza bo mu ishengero yagendeye canke abahandi gukora bakora mu buzi butandukanye, kuvavanura n'ubusuma ubwo ari bwo bwose. Yagize ati uwivye wese nasubize ivyo yivye aho yavyivye aho ariho hose mu ishengero canke mu mirimo asanzwe arangura. Indongozi ikaba ihamagarira abo iyoboye kwitaho uburimyi n'ubworozi cane cane mu korora inkwavu nka rimwe mw'ihangiro umukuru w'igihugu yihaye. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV muhezagirwe.